kuri Parfait Nzeyimana Media. Nkuko bisanzwe ni ya chaîne yanyu, chaîne ibaha ibintu bishasha, chaîne ibaha ibintu bigezweho yongeye kugaruka. Abatarakora subscribe twasaba kuyikora kugira muzokore muronka notification buri munsi ko dushirako video nshasha. Uyu munsi twakuzaniye ibintu 10 bidasanzwe ku mubiri wacu utarusanzwe uzi. Twagusaba gukurikirana video kuva ku ntango gushika iheze kugira ushobore kubona ibintu bishasha. Biba ari ibintu byiza kumenya ukuntu umubiri wawe uhagaze wisunze utuntu twinshi tuba dutandukanye turi ku mubiri wacu. Ikintu ca mbere womenya ku mubiri wacu, mbese wari uzi yuko umubiri wacu usanzwe ugizwe na miliyaridi 7 z'amatome canke se uturemangingo tw'umubiri wacu hamwe n'amaserire ibihumbi miliyaridi 10 z'umubiri wacu. Hasanzwe harimo n'amabagiteri amabagiteri womenya yuko atakintu harimo amabagiteri menshi adafise ikintu yonona mu mubiri wacu. Mbere harimo n'adufasha muri digestion canke se ihingurwa ry'ibyo kurya muri estoma, agatuma ahubwo iyindi micafu itagira nabi ubuzima bwacu. Akantu kagira kabiri utaruzi, nkuko tubikura mu nyandiko, umubiri wacu usanzwe utakaza ibice 10% by'amanerone. Nerone womenya yuko ari zimwe zigize mu bwonko bwacu, habaho gukominikana n'utundi duhimba tw'umubiri wacu, tugafasha kugira habeho gukominikana k'ubwonko canke se utundi duhimba tw'umubiri wacu utandukanye kugira ubuzima bubandanye bugenda neza. Mbega wari uzi yuko inzara z'amaboko zikura cyane gusumba iz'amaguru? Mu bisanzwe inzara z'amaboko zikura amamilimetero 3.5 ku kwezi, mu gihe iz'amaguru zo zikura milimetero 1.6 ku kwezi. Nkuko bisanzwe umubiri wacu uhingura hagati y'ubusa n'ibice 5 gushika kuri litiro imwe y'icuya. Aho ni mu gihe umuntu ataba yakoze ibikorwa byinshi, ariko iyo umuntu yoba ari muri sport canke se ariko arakora ibikorwa by'ingufu, umubiri urahingura gushika kuri litiro 3 z'icuya ku munsi. Icuya gisanzwe gihingurwa na glande bita sudoripare. Iyo glande ikunze kuboneka cyane mu bihimba by'amaguru, amaboko hamwe no kwizosi. Mbega uruzi yuko dufise hagati y'imiliyoni 100 n'imiliyoni 150 z'umushatsi wacu, ariko akeshi umushatsi bivana n'ubwoko bw'umuntu aho ushobora kubuva canke se ubwoko arimwo, kuko nk'abazungu umushatsi wabo usanga ukura cyane gusumba uw'abantu babirabuye. Keshi iyo umuntu yasamuye ujya mu sohoka ushobora kugenda ibirometero 160 ku isaha, ariko akeshi iyo utkoroye inkorora umwuka usohoka nawe ushobora kugenda ibirometero 100 ku isaha. N'imiburiburi nkuko bisanzwe umutima w'umuntu ushobora gutera ibihumbi 100 ku munsi. Nkuko bisanzwe abashakashatsi bavuga yuko umutima wacu ushobora gutera ibihumbi 100 ku munsi hamwe no gushika ku miliyoni 30 ku mwaka. Gusa keshi bivana n'ukuntu umubiri w'umuntu uri kurakora. Akeshi biravana, keshi nk'iyo umuntu afise ubwoba ariko arakora cyane, ariko aranyaruka cyangwa akora sport, umutima urashobora gutera cyane gusumba uko utera iyo atekanye. Woba waruzi impamvu ubugabo bw'abashinga ntahe buri hanze butari indani nka kujya kw'amavere ku bagore? Impamvu nuko amagara ku bagabo adasanzwe akeneye ubushuhe bungana nk'ubw'umubiri wacu. Niyo mpamvu akeshi y'abashinga ntahe bari mu mbeho nyinshi bushobora kwegeranya. Kubera bwo busanzwe buhingura imbuto ku bagabo, buba bukenewe temperature iri hasi ku y'umubiri kugira bishobore gukora neza. Mu buzima bwacu iyo tudafise amate twumva tubereye nabi mu mubiri, kumira bikatugora canke se kuvuga tukumva turumagaye mu muhogo, mbere tukabura amahoro. Waruzi yuko umubiri wacu ushobora gukora hagati y'ilitiro 1.5 z'amate ku munsi asanzwe adufasha kumira, korosha mu kanwa canke se koza mu kanwa hiwacu. Burya mu buzima bwiwe bwose umukenyezi canke se umukobwa ashobora kuja inshuro 150 mu kwezi, kandi uko yaja mu kwezi bivuga yuko ashobora kubatakaza amamililitiro 30 y'amaraso. Niyo mpamvu akeshi baba bakeneye ibintu byinshi kugira bashobore kugaruza amaraso baba batakaje. Murakoze mwese mwadukurikiranye. Tubamenyesha yuko akari agace ka mbere ka video twabateguriye y'ibintu washobora kumenya mu buzima bwawe. Nizere yuko mu gice gikurikira tuzoba turi kumwe kugira dushobore kuganira byinshi ku buzima bwacu. Wowe tarakora subscribe, banakora subscribe kugira dushobore kuza turabana kuri chaîne yacu.
nimba iyi video yakubatse urashobora kuyisangiza abagenzi bawe inshuti yawe kugira bashobore kumenya nabo ibintu byinshi bitandukanye. Turabashimiye mwese mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha naho butaha. Ciao ciao.